Nyama Production. Barundi kazi nidukunda igihugu cyacu mu kugarukira karangana ko kazotumurikira maze dushinga icumu mu mashinga. Nitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusuvya nukwikaba ingingo yababaye ubundi ngo bukunze kurusha abandi kuko kahise kabwo karyoshe nk'inyama y'ikindi. Menya neza Uburundi abukunda Uburundi, menya neza Uburundi ubukundisha abandi. Abarundi bubu ntibagikunda igihugu cabo kuko benshi biruka guharanira inyungu zabo. Abantu nkabo si nkabo kuri mwezi igisabo, hari abantu bitanga bakigura igihugu cabo. Duhereye ku mwami w'Uburundi yarumuka amakamira amakuyano. Abarundi yama amahoro ndakuzura ibigega yari ibihe ko bizima vyo zimangana Uburundi bukanzira shaka no ku Burundi ngo nyibukira kuvyo nakoze nasiga umugani. Yes, bakunze Ciza TV ndabaramukije muri hose ndefuriza amahoro y'Imana no koranirwa aho muri hose. Anita kede asanzwe ko ngaguhana namwe mu kiganiro n'umusore bimeze gute murabana n'umusore n'ibintu bidasanzwe nuvuga ko turiko n'umuntu haje kugira utugende haje gudukorera ibintu bidasanzwe nuvuga ko tutari tumenyereye. Ntandi hantu uzosanga ibyiza nk'ibi atari kuri Ciza TV nk'ibisaba taragira subscribe ko ikora ngo ziba muri kanigano byose bisha kuri Ciza TV. Turi kubona umuntu rekana ndamugenda mubaze burya babita bande ntazira Sengiyumva Kanu bakamutazira Kanu kumutambara niwe yitwa Kanu wenyene. Niwe yitwa Kanu wenyene. Oje kutugirira utujede tudasanzwe tuje kubona abantu twatangaza burya ni impano yakujemo canke nababikwigishije ga Kanu. Ndaravyize barabinyigishije abari basanzwe bakuru biwacu nibo babitwigishije. Babikwigishirije he? Abo batwigishirije urumva nakugisha kuvuga ati sizwazunguruka ati ahujye ko bavuze ati tembeyo yaone ndavyigiye ndarindi hehe ga musanzwe hamwe ashaka kuba ati nivyukuri bijya bintu avyigira he abibonera he bigenda gute? Urumva nkagiye aho ndavyigiye ni hanze igihugu gatoya aho yitwa ni mu Rusaka. Ariko Gakanu ni cya kintu cyatumye cyaguhemneje cyatumye ushaka kwiyumvira kuja kwiga iyo mpano baza kuyikorera aho nkorera ndabiravye nkanezerwa kandi nkababara ko atavyonzi bituma ndavyiga. Wadukore tujede twishi twabonye ariko agira kwikinga kwipine rimwe ndetse no kunanga abantu. Hari nubundi bujede ho rukora kwikinga bitandukanye nabujya twabonye. Iyo ubujede ni bwishi gusa urumva bivanye n'uburyo buke nico gituma nyene ubujede bubabuke n'ahandi hari bwishi papa ndawukweretse ngaha nimbama sivyo kuvuga. Turuva ko ofise ubujede budasanzwe bwishi ariko atari ngaha nye tugusanzwe uriko rabikorera hari handi hantu hora ufata umwanya ukagenda gukora bona bujede. Iyo muranyerera nkava ngaha nkigira nyene hanze ya Rumonge ni ujumba tukinjira tukagaruka aho twa mu Ruziba. Niye ntambamye ukunda guhura nayo muri kino gikorwa cyawe ga Kanu? Ubisanzwe nkabatwebwe nyene ivyo tugenda duhura n'ivyinshi mwibarabara ibintu nk'ivyo nyene mwibarabara urumva ntibibura nyene. Ariko haruhande y'iyo ntambamye hora nazo musanzwe muri bino bikorwa nta nyungu nayo maze kubonamo ko nati vy'ukuri bino bikorwa biramaze kwishikana hana. Na mu bisanzwe kweri bivanye nyene aricyo twitwa nyene imapu usanga zikurekuriye kuyubira mwibarabara kubera atazofise urumva nta nyungu ufise. Nta nyungu ushaka kufita kubera ko atampapuro ziba zikurekurira gushaka kubikora mu barabara. Hoho hari intambwe umaze gutera mu kugira ngo urondere basize amapuro kugira ngo nawe ushobore kubikora ku mugaga canke harabajejwe intwaro canke abana bari amaze kukwegera kugira ngo bakwereke inzira wojana kugira ngo iyo mana yagome uyikomeza. Iyo nabambaza bose baramisango ntibashikire nkaca ndihorera uko nyene. Ego mu bantu nabo iriko bibakorera horobona bavyakira gutega Kanu? Abantu n'umunezero udasanzwe utakaboneka n'uwababaye ashitse aho ndi aratwenga. Ariko ko n'uwababaye ashitse aho uri uratwenga. Kanu ni cyahe wo saba kugira ngo impano yawe ibandanye itera imbere cyangwa ibandanye ikomera Kanu? Impano yanje urumva kugira ibandanye ikomera
ndosaba ko ndoronka ivyo bipapu bwa mbere na mbere vyo mwibarabara kurya ata muntu wese ashobora kuza ahubwiye wesha ivyo bakorera n'ibiki n'ibiki hari igihe duhura n'abantu nyene bakatubwira ivyo batubyumva twawe ivyo tubishura bivanye nyene ivyo akubajije si ivyo ufise ukaca wituririye uko nyene atari aho nyene atari mwibarabara burya tukiraho nyene atari mwibarabara ntandi hantu ushaka kugaragaza iyo mpano yawe atari mwibarabara iyo atari mwirami nyene nta handi kuko irami n'iryo usanga rikoze nk'ikirago ahandi usanga hadundadunda naho bitajanye nake kajambo mu gusoza nake kajambo ubwira bari ko ratwumviriza ndetse n'abakunzi b'Iciza TV muri rusange bana abaye batwumviriza ngaco ndobabwira nuko nyene bofasha gusaba nyene ivyangomwa byo mwibarabara cyo kindi ndobabwira kandi akari kazuza kejo ko kumutambara ndetse ngira no mu gihugu cyacu cy'u Burundi ravyibaza bana kuko mweni usanga bikenewe heshi na heshi atari no kumutambara gusa no mu gihugu cyacu no mu gihugu cy'u Burundi nyene igihugu cyose mu bisanzwe ntari ko zingana zose yo zivana yo zishika niko babimeze papa ego bakunze Iciza TV kandi abashimire mu bakomera dukurikirana nkwibutsa ko ari kumwe mwabonye neza neza twari kumwe na Kano yari karadukora ibintu bitangaza yari karadukora ibintu bidasanzwe navuga ko ari ibintu bisanzwe tutamenyereye na cyane cyane haba mu ntara yacu ya Rumonge ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Burundi reka nkushimire maze wamudukurikirana ejo no mutaga reka nkushimire maze kugira subscribe nkibisa na bitari kurakora kugira ngo uzamukikana ibiganiro byose bica kuri Iciza TV kumwe nanje Reve Fantome kuri micro hanyuma inyuma ya kamera mukamari kumwe na Nova Dirken reka nkushimire nkubwira nti ciao ciao bye bye